Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije mwese abakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana. Turabaramukije kandi amahoro y'Imana bane namwe bivanya aho muherereye. Tubaye mwiriwe na mwaramutse na bwakeye, turabakunda cyane. Kuri mikoro ya mbere muri kumwe na Parfait ndukira byose, aho ko muri show iheruka twari kumwe na Mr Poro hariho Mr We. Rero tukaba turi kumwe n'aba bigeme beza cyane, tuba turi kumwe musanze muzi mumenyereye. Reka mere ububamfu bwanje mbwire umukobwa ara turamutse yongera aramutse n'abakora dukurikirana. Murakoze cyane. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana abe kumwe namwe mu byo murimo byose naho muri. Murakoze cyane. Reka duhe Safi nawe yongera turamutse aramutse n'abariko baradukurikirana. Ego ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane, Imana irahezagire. Amen amen. Reka me Bera nawe yongera turamutse aramutse n'abariko baradukurikirana. Kazi Shalom shalom. Turabaramukije rero twese muri rusangi, turabakunda, mubandanye mudukurikirana muri no ndirimbo, mubandanye guhezagirwa, turacyari kumwe namwe, turabakunda. Umwami Yesu aragushaka naweho umugeni. Ahamagara amazina yose nzi nawe ukuriho. Hari bamwe bazurira batiyumvise amazina, nibo twama turiko tubwira babifata nk'ibikino. Indirimbo ratubwira ngo hariho bamwe bazorira babifata nk'ibikino. Hariho benshi bakorera Imana bakabifata nk'ibikino, ariko ku munsi w'imanza bazorindira ko amazina y'abahamagagwa babure. Rero ndakwifurije kugira ngo uzoburi muri ico gitabo cy'ubugingo, turi kumwe hariya mu ijuru, na numwe atobishaka kubayo. Turabakunda cyane. Twama turiko tubwira babifata nk'ibikino. Nawe winyegeza mu bandi, umugeni we wariho, hariho abaherekeza abandi, uko bose sabageni. Mugenzi turaguhanuye wihane bigishoboka. Reka nibarize Aline, indirimbo wumva ivuga iki, ni igiki wohanura bariko baradukurikirana natwe ndetse turi hano? Naho winyegeza mu bandi, Nobahanura kudafata minenegwe icyo Imana yabahaye bakayikorera kugira ngo amazina yabo aje mu gitabo cy'abazohamagagwa cy'ubugingo. Urakoze cyane Aline, yabisobanuye neza. Yobahanura kugira ngo mwitonde mukore ivyo Imana yabagenewe gukora. Nyimba uri muririmbyi ririmbareza uri mukuri kugira ngo impera zizobe nyinshi mu ijuru. Reka tugende hakuno n'indi ndirimbo ikurikira. naho winyegeza Nubu
umutanya w'ibyaha niho Yesu yanyisangiye mu musitanya nishwe n'irungu niho Yesu yanyisangiye nari meze nk'amagufa yumye atagira ubuzima ariko Yesu angirira neza amuha ubuzima bw'amahoro vyarangiriye ivyahora bintera kwiheba ku musaraba niho vyarangiriye ivyahora bintera amaganya ku musaraba niho vyarangiriye nakundira ishimwe ewe Yesu warakuze nanditse ko kirasira ndi ambasada w'ijuru nje kimenyetso cyawe kindanga kundi ambasada w'ijuru twagiriwe kumenya Yesu n'ubuntu twagiriwe mu kumenya Yesu mu kumenya umwami w'abami n'ubuntu hari abataramumenya rero hari abakijarajara bakiva yanga mu byaha turagwamagaje kugira ngo umenye umwami Yesu muri Yesu hararyoshe muri imvye navuze ngo muri Yesu hari umunyenga kubera muri Yesu ngo n'umunyenga w'Imana nahandi hari amahoro atari muri Yesu nahandi hari kuruhuka atari muri Yesu turatina ndirimbo mushikare mudukurikirana reka tugende yindi ndirimbo mushikare muhezagirwa turabakunda cyane Wow.
na milele, wa kuabudiwa ni Mungu, hakuna Mungu kama mwingine, bila sio yeye mfalme wa wafalme. Murakoze cyane abadukurikiranye muri no show, turabakunda cyane, turanabakunda, turabakunda turabakunda cyane. Reka mebera kanya abasezere yongere anagira icyo babwira muri no show. Murakoze cyane. mwakoze cyane kudukurikirana, turabakunda nk'uko Parfait aguma bivuga, urumva byamurenze, arabona no kunabivuga. Urukundo nyene tubakunda bashara ni rwinshi cyane, ntawo gotora uvuga ngo turumare. Turabakunda rero cyane abakunzi bacu, mudahengeshe na kuguma muri ko muradukurikirana. Ino show yari ryoshe, namwe murabibona, muze kwibuka gukanda subscribe ku batarabi, like, mukumibuke na comment hamwe na share kugira n'abandi bashobore guhezagirwa nkuko namwe muguma muhezagirwa. Murakoze cyane. Reka duhe Safi na wene abasezere yongeragire icyo ababwira. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, kandi kubera yani furahi kwa mingi sana, ndio maana tena nasema nawasalimia. Nawashukuru nyote ambao mko natufuata katika television Traces of Ministry TV. Tunawapenda sana na muendelee mnatufuatilia kwa sana, tena zaidi ya sana, tuko pamoja na nyinyi. Okay. Asanteni sana. Reka duhe kazi Aline nawe yongera sezere abadukurikiranye. Kazi Ndabakunda. nawe narabisubiye mu ngo arabakunda, natwe turabakunda cyane. Mubandanye mugira kakaboro kuku, mwongere musangize n'abandi. Turakuza cyane, turabakunda cyane, murakoze cyane. Bye, naho ubutaha. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.